nta gihe kinini kihaciye umenyesheje ko intambara yaheze sigaye ko M23 isubiza uturere twose yafashe u Rwanda nago rukikorera amaboko rugataha ariko rero twabonye hari abakuyamirije ariko nabukeye ubisubiramwo none wabishimangira kuko wari ubizi canke hariho ivyo wowe ubona abandi batabona burya abantu nubwo batabivugira hejuru u Rwanda ntirusubiye inyuma ngo rucyure ingabo zago ruko ruvuga bidogera Kongo haya ahubwo bidoga ati yatabu Burundi yatabu Burundi ibintu ntibyari kugenda na recreation termine n'u Rwanda ruri muri Kongo kura ingabo zawo urabona ko yagerageje kuri resiste mugabo discours za Perezida Kagame ariko zitangwa guhinduka kare kubitaho gatuza avuga ngo bazongira iki bazomvana he bizogenda gute jewe nzokwica mugatanga avuga ati mu nyuma ati les sanctions urabona contre bakabari bandi mu nyuma ati none jewe ngirene nta bindi byari bikenewe urumva rero byaraboneka yuko uko biri kose M23 canke u Rwanda rwari ruibereye patron bari rusigaye M23 yisigaye imeze nk'itera imigere ku mihunda gutera imigere ku mihunda no gutera imigere ku biti bisongoye arumva rero biraguye rero ni ibintu byaraboneka yuko bazogenda kandi ituru sinovuga nka wundi avuga ati je ndibaza ko itura ari intambara yanyu mu Rwanda ruteye muri Kongo biragoye kuko yakariye ntigata Indongozi z'u Rwanda n'abantu bazwi ko bafise ubwibone cyangwa kagaye ku buryo bari baravyinjije no mu Banyarwanda bose uko kumaramara bavanye muri RDC bazokwihanganira bazohava basubira gutera intambara vuba twizere ko bazobahatagajagari batera mu karere oturemesha canke ko ngo bivunira urugo rubi gakora hari amakuru avuga yuko hari haba M23 bariko barasigazwayo dongo binyegeze mugabo bamere nk'abasivile basanzwe canke sinzi ukuntu bazobigenza n'u Rwanda gugenda rugasura kwicara rugaheza rukaja muri retraite narabonye retraite ya Passe Perezida Kagame yagize rero retraite yari yabyukanisha vugishi cyane yabyukanisha vugishi litebo abantu bavuye nibaza ko baciye ku bipimo by'umutima reka ngaro kandi ku mwana nyine icubahiro aherutse kugirana n'abanyamurenge Global Advocacy yaje iserukira abo mu bwoko bw'abanyamurenge wabaye nk'ibombi tewe ku Rwanda no ku bandi banyamurenge bakorana na FPR ndetse na Red Tabara ku buryo kugeza n'uyu munsi shavu nirahwama po none kubwabo yiye siguro urabona yuko byabaye akanyiganza munwa w'isi yose cyane cyane mu karere turimo mu Rwanda cyane tuhadomo rutoke no mu kanwa k'abanyamurenge bakorera FPR kijya ni nk'icumugi ngobe batewe cumugi ngobe sinde kurize rize cumugi ngobe y'ingobe ni rimwe ya cumu ariko rifise utundi tuntu pembeni twizinze gutya iyo cumugi ngobe rero kugisokora ngo cyangwa ugihandure biragoye ntujyana imbere ntujyana inyuma urumva ujyanye imbere n'ubundi raguhitana waje inyuma bwa buntu bumeze gutya muri pembeni buza buratabagura ibintu byose inyuma yo gutaha kw'ingabo z'u Rwanda kazoza katwigwaneho na MLDP abona gute bwagije kuraba nyene ndiyumvira muri ibintu byose byabaye ngaha turiko turabivuga tuti yemwe nyabantu mwe u Rwanda rurabasuka FPR irabasuka sibyo bakaja ngaho bagatuka inzego z'igihugu ca Kongo bakarasa ku ngabo za Kongo ari igihugu ciwabo bakitanya n'abarundi bakitanya n'isi yose uno munsi none ku Rwanda ruhisemo gutaha kubera atakundi rubigenza bajya bari kumwe nabo bo bataha bariko bava mu bice bitandukanye mu bundi burere bwa hariya kure ariko kandi ibice bikomeye Goma na Bukavu apotre koko mu matwi yacu canke ariko badukurikirana bo kumba canke bakemeza yuko Goma na Bukavu koko ingene bari bararahinda hero zitandukanye koko bazogondozwa bakahava bazohava batahavuye bazohagwa
muri iyi nzu nyine two turasozera muri leta zunze ubumwe za Amerika byaravuzwe ko hari abicanyi b'abanyarwanda babonetse muri hotel iri mu nyinishubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo bamwe nabonye babihakana kandi abandi nabo bakavyemeza bihuriye ko u Rwanda rumenyereweho ubwicanyi na cyane cyane mu mahoteli nivyo muri Amerika wohicira umuntu ga Apotre encore umutegetsi nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo nukuraba effectivement kuko uravye amasanamu berekanye ngene byagenze bisa nuko habayeho gusha coba cyane kwiyagiriza ikintu kuko nimba je ku bwanje ari umuntu bari basekirije naye wo mu VIP ntibari guhunga mugabo nciye ntemesha nkiruka niho hacabyuka ati heraba no guhunga barahunze none ikintu naco cuvuga none uwo mu VIP wabo bamutayaho Perezida Paul Kagame mu bindi bihugu afatwa nk'umwe mu baperezida babi babayeho bica cyane ariko iwabo mu Rwanda ni intwari ivyo bisigura ko umuntu ari mwiza cyane kamuga namwe mwacokoza kwe Yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV ndagwikaze wese uri kwadukikana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya ndetse mu kuvya barabo ndavuga wa Martin, Saudi Arabia, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique n'ahandi hose kwisi mwege mwese ndabaha ikaze ukiri mushashwe cyane yacu ndagusaba kugira subscribe kugira kumaze ubaka umuryango munini. Uyu ni umunsi udasanzwe kandi aho tugira amahirwe yo kwakira umusangwa adasanzwe, umusanzwe wo mu buzima, umusanzwe wo mukunda yitwa Apotre Ambassadeur Isidore Bayahaga. Meshe mwaramenye mu bitandukanye ariko no munsi aragukiwe yitwa Rehoboth. Twaguhaye ikaze Apotre. Mwaramutse Frank. Mumeze neza. Nta musonga ameze neza pe. Tugiye kubaha ikaze kuri African TV aho dufite abakunzi benshi basanzwe bakunda kumva ijambo ryanyu kandi bakarigira nkama. Murakoze cyane kandi ndanashimira cyane abadukurikirana. Ndanabaramutsa ndabifuza na weekend nziza. Yego. Izina Rehoboth isigura iki koko? Mbo iryo jambo Rehoboth mu gitabo cy'itanguriro muri Bibiliya aho witwa Isaka Imana imaze gutanga kumuha umugisha hari abantu benshi bamugiriye ishari. Hanyuma rero Imana yatebera avuga ati ubu rero reka ndagushira hiyaguye. Ni ibintu by'amavomo abantu benshi batumva canka amariba. Imbere ya Rehoboth haza Eseki, hakaza Sitina, hakaza Rehoboth. Rehoboth rero niho yashitse cyumva amahoro aragukigwa. Yego. Mu mugisha Imana yamuhaye ndetse n'abamutongana n'abamugwanya Imana bamukurako. Uburahagukiwe ariko kandi hari abagukurikirana bari mu bihe bitandukanye, abari mu bihe bitoroshe ariko kandi hari nabandi bagukiwe nabo nyene. Impanuro kuriboniye kuri iyo mico ibiri no kudacika intege. Abantu bagakura amaso ku bantu bakizera Imana. Abantu barahemuka amasezerano yabo ashaka kutayuzuza. Ariko iyo umuntu ahanze amaso Imana uko yagiye abana nawe yakubwira ko Imana ivangura. Ntawe Imana yaremeye kubabara. Oya Imana twese yaturinde ufise ku migambi myiza. Rero nibaza yuko abantu bakwiye kurema bakizera Imana gusumba uko bizera abantu hama bakagira n'umwete wo gukora. Nibyo nibaza yuko abantu byo barinda ibikomere byo mutima byo barinda kwizera ibitazoza kubera ibyo abantu basezeranye kenshi ntibishika. Ariko kandi bibaruhura no kuba mu bukene ariko imitima yabo itaremerewe. Baravuga ati jewe ndakenye pe mugabo ndafise Yesu ndafise amahoro mu mutima ariko none Apotre ushobora gukena kandi ufise amahoro mu mutima ufise Yesu. Bo bwa mbere umuntu avuga ko afise Kristo mu mutima yakijijwe ni umuntu azi ibyagezwe azi ijambo ry'Imana. Yego. Kuko ijambo riravuga ngo ubukene bworarira umuntu amarira yorarira umuntu ariko bukeye impundu zikavuga. Iyo umuntu ashonje azi ko hava arya sico kimwe n'umuntu ashonje avuga ati inzara iranyica simbona niyo bizopfa. Rero ukwizigira cyangwa ukwizera ni ikintu kiremera ubuzima mu muntu, ubuzima butajanye n'ibiharimwo ahubwo akabaho yiteze ubundi buzima kandi abumva muri bumenga buteza ko haba. Rero iyo umuntu akenya gace yifata nk'umukene akavyo informa mu mutima na cerveau ibyo kurondera kuzokira canke kurondera kwibaza yuko igihe kimwe amateka azohinduka ntashobora kubishobora. Mu gihe umuntu akenya avuga ati oya naho nkenya Imana kandi ndazi yuko ivyiyumvira inyumvira ko si ivy'ibyago n'ivy'amahoro kandi Imana yanezerwa no guhezagira abantu bayo. Nanje ndazi yuko amasezerano Imana yatanze ku bantu ndimwo
nanjye ntegereza rero ifu ko abantu bagira imana muri bo no mu bihe bitari byiza bakamenya yuko imana ishoboye byose ihindura byose n'ibitariho birema kandi birahuze icyarimwe kandi bakamenya ko imana idatoranya abantu ku butoni yego iyo ni ijambo ry'imana kuko badukurikirana hari benshi bari kubaca mu bihe bitandukanye by'ubuzima busanzwe ariko bagira gucika intege iyo ni ijambo ry'imana apotre Isidore dushikirije kumbura umuntu ashobora kwitwaza ko kubandanya ubuzima bwiwe bwakazoza ariko rero tugaruke rero mu karere aho umaze iminsi uhimbiriza abantu ndetse no kwerekana umuco akarere karakwinjiyemo kabisa bisaba ko tuyagaho karere kugira iyo twibana neza mu ijambo ry'imana baza gusubira muri komatero gazogaruke mu ijambo ry'imana kandi ariko tugaruke umutekano naho apotre mbayahaga nta gihe kinini kihaciye umenyesheje ko intambara yaheze sigaye ko M23 isubiza uturere twose yafashe u Rwanda nago rukikorera amaboko rugataha ariko rero twabonye hari abakuyamirije ariko nabukeye ubisubiramo none wabishimangira kuko wari ubizi canke hariho ivyo wowe ubona abandi batabona aho ni mu gihe mu gihugu ca Kongo aho ibice M23 yafashe imaze imisi irikira bitanga irikira subira inyuma wari ubizi cyane bon sinari ndabizi ariko hari ibintu umuntu yerekwa n'ibimenyetso ibimenyetso biriko kwereka ikintu abantu bashobora kubona none nk'ubu imvura ihavigwa nturabigica ukavuga uti uko mbona ikirere imvura irashobora kugwa rero urashobora kubimenya rero nibaza yuko nagiye nkurikirana cyane politike ya kano karere sinzi ukuntu byanje mu nsanga ndayikurikirana ku munsi nkamenya ibiriko biraba bitari bike ariko cyane nkanumviriza n'ibivugwa ngaheza ngashira mu kayungiro ibinyoma bigasigara ari bikumbi canke ibinyanda je nkigumanira ukuri nabonyemo ubwa mbere hoho kuvuga yuko intambara yari iheze byagaragazwa n'ibintu bitari bikeya icambere urabona ko isi yose yatuma urutoki igihugu cy'u Rwanda yuko u Rwanda rwo rutera umutekano muke mu karere nizo M23 bavuga atari abanyekongo ahubwo ari ingabo z'abanyarwanda ibyo byose urabona burya umuntu naho yohakana akayihakana akabwira abantu kumufasha kubesha ibitari bike isi yose ugiye kuraba ukabona ihuza ukuri kandi batagiriye amankete hamwe amashirahamwe atandukanye amaradiyo atandukanye akomakomeye tuzi abanyamakuru nyene bagira ama investigation ukabona bose raporo bazigira resultat zimwe bose batumuta ku Rwanda icyo cyari ikintu kimwe hama sinzi ko muvyibuka je gihe natangura kubabwira nti ikimenyetso cya mbere kinyetso cyo ku Rwanda rugiye kuja hasi n'umunsi Kagame na leta yiwe bafata ingingo yo kugura amashengero ibihumbi 10 bigakurikirwa n'amajambo y'amadiskuru yo gushinyagurira igikorwa cy'Imana nibuka ko nabivuze ku maradiyo yanyu ngaha ndavuga nti ibi bintu bakoze ni cakingira u Rwanda igiye kihava hari ingaruka zigiye gushikira u Rwanda muzozibona kandi zoga zikurikirana imwe kwayo ngira mwana bibonye inyuma ya kijya gihe niho amaraporo atari make abantu bari mu gacire batanguje habona bakadoma urutoke ku mabi akogwa n'u Rwanda mu guhungabanya amahoro n'umutekano mu karere kiya cyonyine cyari gikwiye kugira ngo Imana yerekane ko yashavuye hanyuma ibyerekana cyo kini ni amaresolution atandukanye yaje ari nk'urusunikane basanga resolution zirafashwe muri Union Européenne muri ONU donc Nations Unies Conseil de paix de sécurité akora amanama ukaraba ibihugu byo mu karere byose biriko biravuga tu Rwanda nyabuna gira ukunuku hanyuma ugiye kuraba ikindi cyabituma umuntu avuga ati intambara igiye kuzohera buryo umuntu arashobora kugira amanyama akerekana abantu ko bakubita canke yo banesha ariko atari nguvu yumvamwe ubwiwe ayo manyama yategwa n'inguvu z'abamuhagarikiye mu gihe rero izo nguvu z'abamuhagarikiye azibuze wa muntu agira ingorane urabyumva kuko maze kubona u Rwanda
abantu bagubatse murabizi abantu bazanye imitahe myinshi mu Rwanda kugira rumere uko rumeze hari n'abanyamerika n'abanyamerika cyane cyane abanyademokrate ukabona abongereza nibo bakoze ibishoboka byose na za Qatar urabona yuko kubera imitahe nyinshi yo muri Qatar irimo abanyamerika n'iki hamwe n'abayahudi n'ikindi umaze kubona rero abahora bamuhagarikiye abahora batuma adakomwakomwa abahora batuma amakosa yiwe bateka n'amaradiyo n'ibinyamakuru canke imbonesha kure mpuzamakungu zitabivuga bamuvuyeko byari birangiye umaze kubona Amerika ivuga ati no u Rwanda nigo rubi nigo rutamahoro ruhungabanya amahoro n'umutekano ukabona habaye divorce y'u Rwanda n'Ubwongereza uno muzize ko mubizi bari ko baraburana irahe ibihugu bibiri biko biraburana u Rwanda n'Ubwongereza biri muri tribunal hariho conflict ikomeye cyane urabyo ndayikaye n'u Rwanda gwitwaye wanashaka kandi hari n'umuvyeyi wabo yego urumva ugacuraba rero nabajya bakatarira urabona nabone aho Amerika ivuze ati aha jewe mubona atari mwiza utangwa kwageza bacho bakuramo akarenga ni ibintu byinshi rero ugiye kuraba rubaye rojete ugasanga mu bihugu by'akarere bose nta numwe ari kumwe nawe bose nta wumuhukuri ibyo bari korakora bose bakabona batoya ntitubishigikiye ikindi cyatuma umuntu abona ati intambara irahera ni accord de coopération militaire hagati y'u Burundi na Congo burya abantu nubwo batabivugira hejuru u Rwanda ntirusubiye inyuma ngo rucyure ingabo zago ruko ruvuga ati bidogera Congo haya ahubwo bidoga ati yatabu Burundi yatabu Burundi ibintu ntibyari kugenda kuko ugacuraba habaye resistance militaire ikomeye abasirikare ba Congo kera bakirwana bazi yuko bumvise usasu ruvuze bacha biruka muga abarundi bamaze guhagarara barabarindisha kandi babafasha kugwana hanyuma icongeye kurabona baje haba n'ikindi kintu cyo gusutenana canke amarobingi muri diplomasi urabona yuko yabaye iyindi force ikomeye hari burya diplomasi ya Congo ugiye kubiraba yarindishijwe na diplomasi ya president Ndayishimiye yavuga ati no il faut résister il faut kugwanira igihugu ko ni bamaze kugira amasezerano Kisekedi n'umusivili umuntu atazi iby'intambara atazi iby'inkoho atazi uko ibintu bimeze mugabo president Ndayishimiye ni stand general kandi yagwanye imyaka myinshi kandi azi ibibera ku rubuga azi ingene badefanda igihugu kuko ibyo yari karababwira deja yari yabishoboye iwe urabona yuko igihugu cy'u Burundi no muze ntavogerwa malgré imiteguro canke imidogo n'imihigimango y'abantu bavuga bati turatera Burundi canke iki nubwo Rwanda bavuga urabona ko bavugira hirya y'imbibe mugabo atawushobora kubahuka kuza ico rero ni ikintu cyaje gikomera kuko Kongo kugira yumvwe n'amakungu ntiyabyifashije ntiyabyifashije ico rero kintu ugiye kubiraba rero ukaraba ayo maraporo yose agenda afatwa gasakisaki ugasanga amaresolution aravuzwa le 22 décembre 22 le 7 février 25 aho oye ugasanga amaresolution ari karavugwa ugasanga le 18 mars 25 conseil de sécurité ifashe ya resolution ya 27 73 yani yombi wanashaka gusumba izindi zose ugasanga hari le 20 août 2025 human rights watch isohoye raporo y'ubugesera iturira donc yose yagiriza u Rwanda ukaraba ro 14 février 2025 Union Européenne nayo yaciye hagarika amasezerano ifitaniye n'u Rwanda kuvyerekeye guhana ahantu butare bagwagiza yuko rujana ubutare buri kwa maraso y'abanyekongo ukaraba donc ibirego birimwo byinshi ugasanga leta yakongera giritwara avuga yuko u Rwanda ruriko rugira genocoste canke ibiki kugeza aho urumva abantu bavuga yuko bamaze kwishwa barenga miliyoni 13 muri ibyo byose ugiye kubiraba nta bintu byoshobora kuvuga yuko abantu batabona yuko ntambara igiye icyabidenduye gose rero n'amasezerano ya Washington amasezerano ya Washington ya Monami Trump kabisa yaje avuga ati c'est fini la récréation est terminée
ni u Rwanda ruri muri Kongo, kuraho ingabo zawe. Urabona ko yagaragaje buriya resiste mugabo disikuru za Perezida Kagame ariko zitangwe guhinduka. Kare yikubita gatuza avuga ngo bazongira iki, bazomvana he, bizogenda gute, jewe nzokwica. Mugatanga avuga ati mu nyuma ati les sanctions urabona contre bakabari bandi, jewe mu nyuma ati none jewe ngirene. Nta bindi byari bikenewe. Urumva rero byaraboneka yuko uko biri kose M23 canke u Rwanda rwari ruibereye patron, rwari rusigaye M23 yisigaye imeze nk'itera imigere ku mihunda. Gutera imigere ku mihunda sanze ko cyumvura umunyamuji biragoye. Gutera imigere ku mihunda no gutera imigere ku biti bisongoye, arumva rero biragoye. Yego rero ni ibintu byaraboneka yuko bazogenda, kandi iyi turu sinomvuga nka wa wundi avuga ati je ndibaza ko iyi turu ari intambara yanyu mu Rwanda ruteye muri Kongo. Biragoye kuko iyakariye ntigata, abantu baguma bari vigiro, ariko sino byaraboneka. Kandi urabona ubuce bwose, sinzi ko bise bwose byo yavutse muri Conseil de Paix de Sécurité, yavuze ati ubuce bwose hari umuntu witwa M23 arameze. Ni ukuvuga bwa buce bwose, urabona Nord Kivu na Zaire binini nyahapote, ibice binini byinshi, kandi ni ibice binini mugabo uko biri kose rero nta yindi shwa. Rero bamaze kuvuga ati genda nigendanye, nta bindi. Yego ntibajya abantu bamwe bisarisha birirwa bavugira ngaho hakurya, bajya bazokwirotuva bamwe bisanga bari hakurya y'umupaka, basanga abo babeshe ngo barababona ngo bazovugira amajambo ngo amadisikuri ngo zawuvira zahehe, atabyo bagishoboye. None no munsi bari rero nibaza yuko intambara yateza kurangira uko biri kose. Abantu bavuga yuko batabibona, bamwe nibaza ko kwari kwigirisha barabibona, ariko icyo nzi cyoco nibaza yuko ubu nta mashidika kuko biragoye. Biragoye burya nta ukunda kumaramara, ariko biramushikira bwa mpanuka, nibisanzwe. Apotre indongozi z'u Rwanda n'abantu bazwi ko bafise ubwibone cyangwa kagaye ku buryo bari baravyinjije no mu Banyarwanda bose, uko kumaramara bavanye muri RDC bazokwihanganira, bazohava basubira gutera intambara vuba. Twizere ko bazobahatagajagari batera mu karere ngo turemesha canke ko ngo bivunira urugo ruhe Apotre. Ubwa mbere ho icyo twavuga yuko u Rwanda nago ngene ruvuyeyo, wabonye ngene ruvuyeyo. Kandi cette fois nibaza yuko kugira tentative yo kugomba gusubira kuvyura intambara yituru byo rubana bibi, kuko analize je mbona ndiko ndaraba ibyo mbona, intambara yose iri undi yose akora ku butaka bwa Kongo yobera iwabo mu Rwanda Apotre, yobera mu Rwanda. Nukuri ibyo ndakubwira nibyo. Hamwe gusubira ubu inyuma yo kuvuga ngo ba withdrawing cyangwa basubiye inyuma iwabo, inyuma y'umwaka umwe cyangwa ibiri cyangwa sinzi ngaheruka kagaruka, uko ndabibona ngo bari ubwiyahuzi. Yituru ntiborukundira kwambuka, intambara yobera iwabo. Nibaza yuko rero icyo coba ari ikintu kibi cyane. Biragoye kuko irevure wari uvuze uti none wokebura iki Kongo. Burya inkono yatetse bworo ntibwoga, kandi burya umuntu arashobora kuvuga ati igitsure cy'umugabo gihakuza bunini ndagiye, mugabo ntabyo nashaka, akagenda agatima n'ubundi kamaze kuya kwinkware ijya gutoragura ku mutumba, mugabo ize kwitaha mu mwonga. Nibaza yuko inyuma y'iki gikorwa kiriko kiraba, ahubwo Kongo ifatanije n'ingabo z'u Burundi, kuko zo zizogumayo kubera ziri muri Kongo kubera amasezerano bifitaniye. Hari amakuru avuga yuko hari haba M23 bariko barasigazwayo, donc binyegeze mugabo bamere nk'abasivile basanzwe canke sinzi ukuntu bazobigenza. Muri ico gihe amakuru jewe numva ku matwi kuzivyo njejwe mugabo
ababijejwe bikurikirana bakabiraba hariho amakuru y'uko u Rwanda ngo rwatwaye umujinya munini contre Uburundi rero bakavuga yuko menga ngo bariko barasensibiliza abantu benshi cyane cyane mu bari hanze ko umuharire de tabara donc bo uhindura izina bwa mbere hanyuma izo ngabo ziba zasigajweyo zikazokwifatanya nabo mu kuraba ko batoshaka guhungabanya umutekano w'Uburundi ahubwo bavuye Kongo icyo gituma n'abagombye baresista cyane kugira ngo bagume mu kiyaca Rusizi na hehe aho nibaza yuko inzego zigendereza n'iperereza zikoranye za gisirikare n'intwaro n'abene gihugu icyo gikorera ko hazoba ibintu byo gutungukwa ariko nibaza yuko ubwa mbere hoho bigenze neza ariko rero none ko umva u Rwanda goreka kugirira ishari Uburundi narijya bivuga yuko ijana kwijana ari Uburundi gwabujije umugambi wa M23 gushikaho yari kuba yaramaze gushika kuko gihe cyose kumbuga nguruka na bumenyi nyarwanda haba imyidogo ku ngabo z'u Burundi bakama basiguye amabi y'u Burundi y'ingabo z'u Burundi bariko barakobitwa cyane baje gutera mugabo basha ntarumwe yasubiye inyuma none nicyo twumvise Uburundi kuko u Rwanda gobora ushavurira Uburundi kandi yari hasajyaga ariko Uburundi burarengana kuko nta gihe na kimwe president yishimiye canke inzego bakorana nazo batagerageje kugarura u Rwanda kugira ngo barabe ko umubano ugenda neza babigerageje igihe kirekire nibaza ko nuba kiriko baragerageza rero kuvuga yuko Uburundi mu bwidogera kubera bwababujije kubandanya bwica abantu donc leta y'u Rwanda yica abantu muri Kongo byo bari bya bindi nyine byo kuvuga ati umuntu umunyakibi akaba yivictimiza akigira victime sino urumva bagiratireka ivyo bintu kubera umubanyi n'umuryango hari bira cyo kuza kugwanira ku mbibe zihanwa no Burundi n'ikindi gihugu harimo kujya gukingira bene gihugu b'u Burundi nubwo bagiye gufasha abanyekongo muri ico gihe uko boja guhagarara ku ruhande rwa Kongo nibaza yuko ari ibintu byumvikana kuko yatewe igatabaza Uburundi nibaza yuko butigeze bugira imigambi mibi kugira ngo babane n'u Rwanda nico gituma nako nubu hariho nibaza yuko utwigoro twishi twerekanwa na president Ndayishimiye canke inzego ziba kugira ngo bereka abanyarwanda yuko kubana kandi mugabo mu mahoro kandi mu kubahana kuzuye muri ico gihe rero nibaza yuko uwo mujinya bugira uko biri kose mugabo u Rwanda ntushobora kuzoba umwami w'akarere ka East Africa canke Africa bikunda rugomba kuja ku rugero rumwe n'ibindi bihugu ruhagenwa n'amateko mpuzamakungu ingene ibihugu bibana n'ingene bihanahana ibyo bihanahana mugabo mu Rwanda ntirushobora kuba patro w'ikindi gihugu kanaka ntibikunda ubwo bwibone wari kuravuga rero nibamanura ibitugu bicare mu ntebe zabo abakora akazi hanyuma bakorane n'abandi mu bindi bihugu canke ababanyi mugabo mu kubahiriza no mu kugendera mu mategeko niyo kuvuga yuko uzohagarara ugategeka uko ugomba wewe kuba washika ahantu ibintu by'abantu byose ugahenagura ukamenagura ngo abantu bazokureka yahamejo bakubuza bakaguhagarara imbere bati ntubandanye ugacugira ati ngenda ry'imisaya mwe muri babi murambujije oya nibyo ukunda donc muri ico gihe rero nibaza yuko n'u Rwanda rugenda rugasura rukicara rugaheza rukaja muri retraite narabonye retraite kwa passe president Kagame yagize iyo retraite yari yabyukanisha avugisha cyane yabyukanisha avugisha litebwo abantu bavuye nibaza ko baciye ku bipimo by'umutima bavanye ama pressure akomakomeye sinibaza ko ari aho gashavu afise ko gukubitwa ku ntoke ku bya Kongo ariko biraboneka ko yahindutse rero nibaza yuko aho gutibira ke ku bandi kubitagenda neza nagende bagire retraite bagira bati mbega ntihehe umubano wacu wagiye wononekara ku babanyi kuri naka na naka mbega
twabyitwayemo gute yego basange ndazi ko bazosanga babyitwayemo nabi hanyuma bavuga ati dukosora kubake neza twubake Apotre mbega uruhara rwa perezida w'u Burundi ubiravye rungana gute muri iri hagarikwa ry'intambara y'u Rwanda na RDC ingufu ziwe zahagaze kubiki ugiye kubiraba ahanini nibaza yuko ngira n'abanyekongo uko biri kose nuko nyene bugira sovereignty y'igihugu iragoye ariko nibaza yuko barabona yuko uruhara runiniya kugira ngo bashobore kwikura kwa kagaye canke kurwana n'u Rwanda haba mu gisirikare haba muri diplomasi haba muri bindi uno munsi bakabageza ahantu bagwikura ko canke bahagarika iyo mihari yago y'abasirikare babo uruhara nka 80% urabona yuko ni president Ndayishimiye no Burundi vraiment none umuntu amaze kugira ati militaire magenda gufasha kandi abantu bari bazinze biruka urumva urugamba runiniya ugasanga nibo barugwanya bagiye kubatabara muri diplomasi urabona yuko bamufasha kameme sivyo bakavuga ati resiste kameme natwe tuzokwipro tuvuga ibitagenda neza hanyuma hariho no kurindisha abatware guhera kuri Gisekedi nabivuze burya mu gihe umuntu yatewe ari umusivili agategwa n'igisirikare cy'u Rwanda kandi Rwanda rurongowe n'umuntu nawe yabaye umusirikare azi intambara abumva adahuye n'undi musirikare ngo bahurire ku rubuga byari bigoye ko Kongo yogira ikintu ivuga ngo na resiste hari gupfukama bakamanika amaboko umugabo kutayamanika kose amahigwe ni Burundi ni president w'u Burundi yavuze ati no ndababona kuri ico nanje reka mpaguruka hanyuma gacuraba n'ikindi cyo guhanahana amakuru nibaza guhanahana amakuru y'ubutasi bavuga bati ibintu bimeze nuku kandi urabona yuko urwo rugamba president Ndayishimiye yarutanguye agitwara umuryango w'ibihugu bigize ubumwe bw'ubuseruko bwa Afrika urabona ko yatavuga ati dusaba gukemura ikibazo cy'umutekano mu buseruko bwa Kongo rero nibaza yuko ahanini abantu bazugira amanalize canke babona ingene ibintu byagenze nkuko waruvuze amahirwe canke uruhara rwiwe rwabaye uruhara kamembe runini paraporo y'abandi grevre abandi baragezemo uruhara mugabo intambara hanini niwe yigwanya haba diplomatikema haba militairema haba muri ivyo by'ubutasi hacaye mu mpanuro n'ibindi kugira ngo amakungu arindagera ahantu avuga ati turafata ingingo bafatiye kameme ku bintu byinshi mugabo byakozwe nawe burya uravye le ministre des affaires étrangères burya bahagurutse mpora nkunda gukosora abantu baba ngo diplomasi no la diplomasi y'igihugu ihagaze ku mukuru w'igihugu nubajya n'intumwa ntashobora kuja kuvuga ibintu binyuranye n'ibyo umukuru w'igihugu ashaka canke yumvira no la position y'igihugu n'umukuru w'igihugu hajya abandi urumva irevure barahanura canke bagatanga des strategies zindi mugabo uko biri kose la diplomasi y'igihugu ihagarara ku mukuru w'igihugu kibazo cyo kwitiranya ibintu bavuga ngo urongoye diplomasi ngo y'igihugu kanaka canke ujya n'uwihagarariye no ni ntumwa ni kujya ku ministre urumva burya ibintu byose bihagarara cyane kuri vision na politike y'umukuru w'igihugu ni programme bihari nico kimwe n'abandi bashikiranganje y'ubutunzi ntashobora kuzana imigambi inyuranye n'iyo president yemereye abenegihugu barondera ingene babikora bagashira mu ngira imigambi yazanye urabyumva rero nibaza yuko ugiye kubiraba rero ntihagire unyumva nabi ariko niko kuri mu by'ukuri la diplomasi y'u Burundi irongowe cyane na president Ndayishimiye yarahagaze cyane ku kibazo ca Kongo ku buryo ayandi makungu yabitahuye gusumba uko barabitahuye ico nibaza yuko rero abantu bo byumva yuko natwe tubona bimushimira kuko president Ndayishimiye urumva yagize ibintu byiza kuko iyo umuntu ari umukunzi w'amahoro umuntu akunda ko abantu barugira umutekano bakabaho umuntu wese ari mu burenganzira bwiwe byari bigoye yuko yo zinga amaboko bashira amaboko mu ikoti abona yuko hari igihugu kibanje yo kiramererwa nabi kandi n'umutima w'umuntu asenga kuko n'umuntu w'Imana president Ndayishimiye
abatabizi je maze kumwitegereza cyane arasenga rwose kandi apana bimwe byo kuvuga ngo ni umugenzo oya ni umuntu ubona ko ubuzima bwe yamaze kubwinjiza kabisa mu maboko y'Imana. Uzi ko hazina Bibiliya gusumba abapastori n'abapadiri batari bake ni ukuri. Rero muri icyo gihe rero umuntu afise umutima uri hafi y'Uwimana yama muri warondera ikintu yokora kugira ngo ahari haba amahoro, ahari abantu bakundana, ahari abantu bose babane mu mahoro. Muri icyo gihe rero n'ibyo nibaza yuko byamufashije biramumotiva ku buryo agira ati ndakora ibishoboka byose ngira uruhara mu mahoro y'akarere. Nibyo icyo kintu twamushimira cyane gusa. Apotre reka ngaro kandi ku mubano nyine icubahiro aherutse kugirana n'abanyamurenge Global Advocacy yaje iserukira abo mu bwoko bw'abanyamurenge wabaye nk'ibombi tewe ku Rwanda no ku bandi banyamurenge bakorana na FPR ndetse na Red Tabara ku buryo kugeza n'uyu munsi shavu nirahwama. Apotre none ku bwabo yiye siguro kuko vra byarakomerekeje byarafasha ariko birumvikana cyane birumvikana kuko igituma ubona kuva umunsi Perezida Ndayishimiye ahaye imibonano ijya BGA ni Banyamurenge Global Advocacy irongowe na Charles Nteze n'abajya abandi bari kumwe. Urabona yuko byabaye akanyiganza munwa w'isi yose cyane mu karere turimo mu Rwanda cyane tuhadoma urutoki no mu kanwa k'abanyamurenge bakorera FPR. Abo rero byarabaye ingorane nk'uko bivuze gushika uno munsi amacano yawe yose n'amateleviziyo n'ibinyamakuru by'igihugu hose nta kindi bateye utamvuga. Birumvikana kuko kijya ni nk'icumu ry'ingobe batewe. Cumu ry'ingobe sinzi kurizi. Nabarize. Cumu ry'ingobe. Ni rimwe ya cumu ariko rifise utundi tuntu pembeni twizinze gutya. Iriya cumu ry'ingobe rero kugisokoramwo cyangwa ugihandure biragoye. Ntujyana imbere ntujyana inyuma. Urumva ujyanye imbere n'ubundi raguhita. Waje inyuma bwa buntu bumeze gutya buri pembeni buza buratabagura ibintu byose. Afite ujya mu bunano wa BGA na Perezida Ndayishimiye wabaye nk'icumu ry'ingobe riteye ku Rwanda no ku banyamurenge bakora FPR. Urabyumva kubera iki mvuga gutyo byabaye akanyiganza munwa wabo kuko ikinyoma cyasesetse mu munsi umwe utanakwiye iminota 45 niyo bamaranye. Urabyumva mugabo icyavuyemo icyabaye cyaje gusambura ikinyoma kimaze imyaka 30. Hamwe umuntu abavuga ati ikinyoma cyane nta muntu akicyumva baramaze kuvyemera ko kuri niki umugabo ukumva abantu bavuga ati no enough is enough trop c'est trop. Rero urabye amadeclaration bakoze bakadenonsa les crimes zakozwe na FPR bagashira habona ukuri kwabaye ndetse bakadenonsa na bamwe mu miryango ya mu bwoko bwabo. Uno munsi aribo bavugira mu trompete cyane mu kwamamaza ikinyoma cya FPR gusumba ahubwo kuvuga les crimes zabaye zigahitana abantu bavukana nabo. Uno munsi uze wumviza mu kanwa ka Nyarugabo mu kanwa ka Kibasuma mu kanwa ka babandi bavuga ngo barafobaganye bose. Urabyumva nta n'umwe no munsi yemerewe kuvuga les crimes zakozwe na Red Tabara wabo. Wapi Nyarugabo giheruka kuvuga yavuze ngo guhera ngo mu bihumbi ngo guhera ngo mi 2016 ngo twicwa ngo dusamburirwa ngo tunyagwa. Muga ntakubwiye icyo gihe abasamburiye ababanyatsi ntabikubwira. Urabyumva aca hejuru kubera agiye kubivuga yodo mu rutoki kuri Red Tabara kuko Red Tabara niyo yasambuye ingo z'abanyamurenge imihana yose yicinka izindi yazigize izindi yazinyaga baraturira amazu baturira imirima baturira amashengero baturira amashuri abantu barahunga bamererwa niyo vrai genocide yari yabaye mu Sanzu. Urabyumva mugabo no munsi kubera igihugu cy'u Rwanda ariyo ntuzeye Red Tabara yagizanana
kuvuga utuntu tukuri detabara uzodomye urutoki kwa Rwanda kadomo sibyo yego niwavuga yuko hari abamayimayi bari kumwe na detabara uzodomye urutoki kuri Kabila kandi no munsi nabo Kum. izo ngorane yes ukuri kukabonanira kuvuga ni ukuvuga akanwa kabo hakuzura igipfungu gusa urabyumva yego igipfungu bapfundura akamukubona hasohoka umwotsi gusa to ukibuka uti none umuntu ibi bintu asimvye ntabizi abisimbye kubizi yego ko adatanze umuco kuri iki kintu mwaratse tuvuga ngo abarundi bariko dukorera genocide sibyo yego ukiyumva uti none abarundi bariko bakora genocide ni bande ko twe tuzi yuko Burundi aho bwatabaye barashireze tabara bukayikura hari iwabo mu masango n'ahandi bugaheza bakabasubiza inka bakabasubiza no mu mabano n'abandi bantu uno munsi bajya abagabo ba BJ babaje ati twebwe tubaze bene wacu ibya genocide tugombe tubireke tuvuga ubwicanyi busanzwe niba tubwira umuntu umwe uyu yego apana babiri umwe umwe kandi apana yapfuye ujya apana yanakubiswe uwo abarundi baciye ko mu nzira bakamuhenura hamutse itara ku muntu ntibamuvuge cyose narabivuze haciye igihe kingana iki niba duha izina yes ry'umuntu bavuga ati naka yarapfuye yego ni umunyamurenge yapfuye yishwe n'abarundi ntibamutange turabe ariko abishwe na M23 canke n'u Rwanda karaka liste yo bandeye ubu honyene ntuze twigwaneho yaba imaze kwica abanyamurenge barenga 70 igihe ntuze FARDC ariko iragwana ntuze M23 itarinjira muri Uvira na Bukavu hari hamaze gupfa umunyamurenge umwe hagiriye FARDC sivyo nawe nasinze ngene yapfuye umugabo munsi M23 ihinjiye hari hapfuye indwe ivyo ntawo bivuga kabuno muze ngo urumva ngo badukore genocide amaja yinde yakozwe nande yo yapfuye nde hama rero urumva kiya kintu cha BJ cyarabishe cyane kuko ikinyoma gihanganye n'uwundi muntu atari uwo muri bo bashobora kubandanya nyene bihera impundu mu kirago bavuga bati kujya atari wacu ntawuzo bazoguma bamenya ko twe dufise ukuri nitwe turi ba victime kabuno muso giyobona bene nyoko aho musangiye umuryango amusangiye ubwoko no baje kuvuga bati no cyo kinyoma reka tukireke ankoro bajya ntawo babishuza kubera bose n'abasirikare baragwanye kuva muri RCD yego za CNDP zande zose baragwanye kandi bagwana n'abanyarwanda barazinanye ni make barabahinyuye rero kiye kintu cabaye ikintu c'ubugesera ni nk'urubombe bakubise ku mutwe w'igihugu kiraho urabyumva nico gituma ubona abantu babuze barashrakara baja ku marezo sosio ibitutsi n'imikomo ahubwo bangaja n'abandi bantu baze gutukana gose urabyumva batukana nyine bashira isoni mugabo ukuri ni kujya nimwe naho nababwira nti ikinyoma kiriruka gifata asansere ni sawa mugabo n'ubu kuri kugenda apades cargo buke gishitse umugabo nicyo gituma ubona giciye gisambura ibinyama byose byakozwe imyaka 30 yawe nibaza yuko ni icumugingo barizo bagora kugira ngo nkubu yabaze conze byari bigoye irya ni intango kanyuma karahinda ahantu hose bagaje ikinyoma birapanze nibaza yuko bizohama bigobagora yego okay inyuma yo gutaha kw'ingabo z'u Rwanda kazoza katwigwaneho na MLDP ukabona gute ugereje kuraba subira muto inyuma yo gutaha kw'ingabo z'u Rwanda kazoza katwigwaneho na MLDP ukabona gute ugereje kuraba ya kazoza rero uvuga ka MLDP
natwigwa uyu mugambwe wa ntuzo wa kanike yego natwigwa nto yase matama kuko bajyabo n'abanyamurenge kandi bari muhira ariko bishoye mu ntambara z'u Rwanda reka ndakubwira baya bose ico nibaza kimwe ni barojwanye BGA reka ndakubwira ingene bico bigenda hanyuma BGA ikibasabira perezida w'u Burundi aje kubavugira kwa Gisekedi amubwira ati bantumye yuko bagomba kumanika amaboko baguye umutego ujyara yatashe ariko n'abakongomani sibyo n'abana bo mu ko biri kose uca inkoni zamba naho biri icya kabiri imbere yo bakora ibyo byose kugira ngo barondere gukira kwabo kuko twigwaneho no munsi ingabo ziriyo zose z'abanyamurenge harimo ramforo barumviwe na RDF y'abanyarwanda ni babadenonse hakiri kare bunyene babatange hakiri kare bavuge bati yewe mu gutaha kwabo hariho nabo turi kumwe hano bagende kuko nimbi igihe cyo gutaha ni cyahera bagasigarayo nahone kugira bakire ni kimwe ni babuhe babashikirize FARDC bagira ati abaza abanyamurenge twebwe reka twisigare mu kibazo cy'abanyekongo abaza abakongomani baragwananye urugamba rero ntigwarangiye no urabyumva hanyuma kazoza kandi uri kuravuga icya gatatu bakiyemeza kugwana kubandanya bagwana ni ukuvuga nahone kazoza karahari ni uko bahera ntuze twigwane higahera karangira irangijwe n'intambara urabyumva hanyuma nyine ndiyumvira muri ibintu byose byabaye ngaha turiko turabivuga tuti yemwe nyabantu mwe u Rwanda rurabasuka UFPR irabasuka sibyo bakaja ngaho bagatuka inzego z'igihugu ca Kongo bakarasa ku ngabo za Kongo ari igihugu ciwabo bakitanya n'abarundi bakitanya n'isi yose uno munsi none ku Rwanda ruhisemo gutaha kubera atakundi rubigenza bajya bari kumwe nabo bo bataha Moyize Nyarugabo Kanyiki Kabira bakanyuka nimbare bakanyukana babizima bagwananga baja bari muhira baremera bafatwe bajanwe mwibohero rya Kinshasa canke ahandi hantu canke barahunga bahungira i Rwanda wanaragora bakira burya nimba rubakiriye yego rurabakira kuya gwakiriye makenga ari bisa ntuzeye nkunda ikindi naco kiho kirahaba les crimes de guerre zaheje kuba collecte ngaha amaraporo yatangwa baje bagabo bahungira bari bahagarariye ubwo bwicanyi ubu bariko bazuragura ibinogo abare force commune bashize mu bantu bakaguma muri Kongo ntawe bimenya ishobora kubisha cyane kabipfungira sibyo bakaji Rwanda u Rwanda rwifitiye ibibazo bya diplomasi rifitiye ingorane ejo ruzobagira monnaie d'échange bagati ngaba abantu se payronde n'ijana bafise kugira ndababahe hari utwava ntaye nanye nkeneye urabyumva naho bati ntiduhungire i Rwanda tuja ahandi baja amaja igihugu kiwakira niki ko nahone hoho bazoba no bakujya kwintuzeye izoba byoroshe nicyo gituma nababwira nti imbere yuko ubeshwa n'umuntu ngo muri kumwe ngo wapi ibi bintu ndisubire sete yuko bajya abantu batigeze bamenya ko bizorangira gutya kandi bigeze bamenya bari bazi yuko bazoteza gushika Kinshasa none bigenze gutya no munsi baca baja abanyamurenge bandi
iyi ntambwe isize bateranije n'ayandi makominote yose ayandi moko yose muri Kongo babana basize babateranije sibyo iyi sensibilisation kugira ngo abanyamurenge bari muri Kongo basubire kubana bizeranye n'ayandi makominote tu penses ko bizofata imyaka ingahe bizotwana uburyo bwinshi bizotwana uburyo bwinshi kandi kuja gusansibirizwa n'abandi biragoye nibaza yuko sinzi ngene bizogenda ariko uko ndabibona barabasutse kuko abo bose ubona bari aho hakurya bari bafise n'amatungo ngaha bajya bakanyiki bafise amashuri ngaha bafise n'amafaranga bihemberwa ya menshi mugabo no munsi eske bagiye Kigali gukora iki azosubira muri Amerika bizogenda gute Moyize Nyarugabo we nacaje ntaje Kinshasa kuko ntibikunda i Kigali naho ni nkuko azoba baye umuntu w'umushumba ari ngaho donc bagiye batije hajya nta kamaro kimaze ntacyo tugikeneye gukoresha kuma ngaho aho umuntu amere nka kujya kwa bandi yombare n'abandi bari hajya ati wajaho urabyumva sindi ko ari intene nazo bashamo ntumbatse kuko nawe ntashobora gusanga umuryango iyuri sindi ko warubizi Moyize Nyarugabo nta visa Amerika ro umuryango wamaze igihe kirekire batari kumwe n'ibyangombwa umuryango warabuze urabyumva no munsi rero Kabila ugiye kuraba Kabila ajahe ariko rero Kabila n'umundi nawe nyine aheruka kuvuga yuko intego ari yo gukuraho ubutegetsi bwa Kisekedi none biracakunze uyu munsi cyo kibazo nyine Apotre Jewe nibaje uno munsi u Rwanda ndetse n'abandi basangiye ivyiyumviro ntibemeza na gato yuko M23 yavuye koko ijana kwijana mu bicabo ko ari nabikubwiye navuze nti inzego zigendereza zikanure maremare zitembereje n'umurango mu turere twose barimo babazanye neza bavugane n'abantu eske bose bata nta elema nimwe canke ziriko zirifufuya mu bantu n'ahandi iki gikorwa kibaye ahubwo inzego ziperereza bazongere bije bazongere inguvu kugira ngo bakore cyane kuko nubundi nimba hari amayere masigara muri Kongo nimwe nama ndababwira ni nk'umuntu ababwira ngo arazimije umushamwa agiye kuryama mugabo yaraje ikivumbiko ejo niba abandi bazozukuruka bitwa uwundi muhari mugabo ari babandi nyene muri ico gihe rero aho rero niho bakwiye kugabira bakavuga bati turabe neza yuko abanyarwanda bose batashe nimba abaroberi bandi babakotesha Joseph yo babakuye muga bakora M23 bose barabe ko bavuyeyo atari uko hazohabaye kugira kwijajara yego bariko bava mu bice bitandukanye mu bundi burere bwa hariya kure ariko kandi ibice bikomeye Goma na Bukavu Apotre koko mu matwi yacu canke ariko badukurikirana bokumba canke bakemeza yuko Goma na Bukavu koko ingene bari bararahinda hero zitandukanye koko bazogondozwa bakahava bazohava batahavuye bazohagwa je nibisanzwe namahitamo bazohava batahavuye bazohagwa yego nta kuri kurenguka bahitamo kimwe kuhava canke kuhagwa bagashira bagahera Hego. Ni ibintu biteye ubwoba ariko kandi urananiza yuko amajambo yamaze gushira ivuga mu menyesha makuru byo hakuye mu gihugu cy'u Rwanda na mugenza we Scovia biraboneka neza ko akariro katanguye guhera aho ubona neza yuko simperutse kubakurikirana ngo akariro katanguye guhera hapo katanguye guhera pe oya hadigahera kuko none ikinyamakuru yagishinze ngo azovuga ibya Kongo gusa ahindura none umugani wa majambo aheze ivuga none sije ni imwe nta banyarwanda bashonye nta banyarwanda bagwa amavunja nta banyarwanda batagira ubutabera nta banyarwanda bafise ingora zitandukanye bakeneye mituweli bako badugirizwa c'est ça nta bibazo biriho yokorera ko ku buryo uvuga ngo yabuze ibyo avuga biruzuye yego natwe turi ino woke nibyo avuga iwabo yobironka none wumva none nagire kandi
ni sawa nakomere gose Ego. Ego. Apotre, muri iyi ndu nyine two turasozera muri leta zunze ubumwe za Amerika byaravuzwe ko hari abicanyi b'abanyarwanda babonetse muri hotel iri mu nyine cyubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo. Bamwe nabonye babihakana kandi abandi nabo bakavyemeza bihuriye ko u Rwanda rumenyereweho ubwicanyi na cyane cyane mu mahoteli. Nivyo muri Amerika wohicira umuntu ga Apotre encore umutegetsi nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo. Sha kuri ibyo rero ntaco nabivugako ivyo ni ibibazo by'amatohoza reka turindire ivy'amatohoza azoshikako nimba vyarabaye nibaza yuko amatohoza azoba keza aketablisa responsabilité z'umwe wese. Uno munsi ntitwoja gusimba ngo tuje gukonfirma ibintu bikiri mu matohoza y'igipolisi na FBI nimba za ntumbaze reka turindire muga ibi nibyo byo kuvuga ngo kuvuga ko umuntu bomwicira mu gihugu cyo hanze akicwa n'u Rwanda cyangwa ikindi gihugu birabaho. Bakaregera bose ntibaguye mu Rwanda, Kayumbige bamurasa ntibamurasiye mu Rwanda. Ibyo nibisanzwe mugabo kuyika nabonye byaravuzwe cyane byavuze cyane n'umuvugizi wa leta ya Kongo avuga n'abandi. Ariko mu gihe abantu bagiterana amajambo bamwe bavuga ati suko abari bati nuko haba hasigaye yuko hasohoka raporo y'amatohoza yakozwe n'igipolisi kibifitiye uburenganzira gifise n'ubuhinga bwo kubona ibyabaye aho hantu. Mvuto ubonesha amaso canke twabonye ugerageje kuraba warabona baratwetse abanyarwanda bagerageje kubikora ariko kandi abandi bagaharira ati ndetse na statement banditse ambassadeur y'u Rwanda muri Amerika yarabeshije iravuga yuko aho hantu hariho uwundi mu diplomate umu VIP w'umunyarwanda badashimye kuvuga izina bari bacungereye. Apotre birashoboka ko umuntu yoba yarahari mbega nimba yarahari nyemerewe kuvuga izina kugira ngo atanga umuco wuzuye kuri abanyarwanda babonetse ndetse kuba bishoboka iyo byose iyo hotel ntiyubakiwe mu Kagisakede wenyine sibyo. Oya nimba none bise ivyumba byinshi nimba bavuye uko hari umuntu wundi yarajyame batoshima kuvuga ni kumvo zabo mugabo kumva yuko hari umunyarwanda canke umurundi canke umugabone canke ari wese yoshikira ni hotel irimwo ubundi muntu nka Madame Kisekedi n'ubundi ciko bwanje nibisanzwe ahubwo nukuraba effectivement kuko uravye amasanamu berekanye ngene byagenze bisa nuko habayeho gusha coba canke kwiyagiriza ikintu kuko nimba je ku bwanje ari umuntu bari basekirije naye wo mu VIP ntibari guhunga ntibari guhunga bari kugumaho avuga ati twebwe turi ku kazi kako muriko kuko urabona bahunze cyane cyane abaje go security ya premier dame wa Kongo sibyo. Rero mu gihe abasekirite b'imigwi ibiri bamwe bose bacunze mu VIP wabo ntawuhunga uwundi hoya guri si wowe nizo waje je ndi mu kazi kanje nawe uri mu kawe mugabo nciye ntemesha nkiruka niho habyuka ati heraba no guhunga barahunze none iki naco cuvuga none uwo mu VIP wabo bamutayaho yahunganye nabo byagenze gute naho mvuga nti hoba amatohoza kuko nimba ari kinyoma ntigoye kuvuga nyirese bishobora ati twereka umuntu ari ngaha ni cyuma nimero zingahe uwo muntu ninde kubera iki bababwiye bati mwe turabamenye muri abanyarwanda mugomba kugira nabi mu VIP wacu mugaca mutemesha mukanyegeza na plaque y'imodoka mwajemwe mwisangwa hajya urumva haba harimo ni party yo kugira ati turafashwe hari ikintu twari twateguye ndi mugabo je ndi ku kazi kanje uza kumva ngo ndiruka kubera iki jewe narabaye chef de protocole wa vice president de la republique hari igihe twaje mu manama hanze mukuru w'igihugu yamutumye tugashikira dans hotel irimo abashefu d'etat basanga wanashaka ibyumba byinshi biruzuye amasuite akurikirana garde zose barakorabora ugasanga ntawe ukubaza ngo wewe ngo uciye hakubera iki ni muri koridoro tuyicunze twese wewe kwawe ajyamya nanjye ajyamya urabyumva nogara umuntu yari gukanga ngo ucyo ngo ndirutse ngo kubera oya murimba ariko byagenze ntibari guhunga bakaba barahunze naho
bagize nabi kuko urumva n'u Rwanda ngo bafata rukabahana kuko bataye akazi ko gucunga uwo mutegetsi bari kumwe ariko nibareke nibaza yuko raporo ngizosohoka zetabiriza nyene responsabilité z'umwe wese ariko sino ibyabaye ntibikugwaho na Twitter ya Nduhungirehe canke y'uwundi muntu yavuze ibi nibi ibintu byabure kuri sore y'igihugu atari kiwabo ariko abanyarwanda bo bavuga yuko abo banyarwanda bahunze kugira ngo birinde ingorane n'abasekirite ba Kongo reka tubabisaba ko ngomani turabazi none ko bari bahamagaye polisi ya Amerika none bari guhungira iki polisi ya Amerika bayihamagaye none nayo komande ntuze ho komande muri Kongo oya iyo yavuga ati tuja hagati twumva ikibazo aho kiri mugabo uciye bagati ko bahamagaye polisi ndirutse mu sanzwe ubuhaye ukuri wa wundi ariko arakwirukana nico gituma mbona yuko gukonfirima ko bari bagiye kumwica je ntavyo noshobora mugabo uravye scene ingene yagenze hari iriya dramatiere kabisa abantu borabaka bazotora mukuri uno munsi abantu koko baragize ubwoba ati ivyo bintu koko bega u Rwanda niye mpamvu yotuma yica Madame Tshisekedi mbega izihe mpamvu nizihe koko hari impamvu zotuma bamwica ati bo kuri go baramusanga hariya ngo bamwisangana na Kinshasa hari impamvu zituma je ko bwanje ntazo mbona ntazo nzi vraiment nibo bonyine bo bimenya mu gihe byoba byabaye uko nibo bazi impamvu Messi no je uzimbagije ntazo nomenya mu gusoza igeno cyacu Apotre President Paul Kagame mu bindi bihugu afatwa nk'umwe mu president babi babayeho bica cyane ariko iwabo mu Rwanda ni intwari ivyo bisigura ko umuntu ari mwiza cyane kamuga namwe mwacokoza kwe oya urumva none uko bagufata ku gahinga ushitse wawe niko bagufata oya uvuye hanze watukanye cyo kagwanira mu kabare iwawe naho ushika reka mugabo tuvuye kuri cha President Kagame uri kuravuga urumva imyaka 30 yayimaze ari nk'umwana ari kwibere yanse gucuka ibere ry'amakungu sivyo n'umuntu iyo myaka 30 yabaye nk'umuntu afite ikigongo n'abantu bose kubera genocide bavuga ko yabaye mu Rwanda nta saro nimwe yinjiramwo ngo rero kuba victime kuvuga ati twarishwe urumva abantu bagumiza ari bya bindi umuntu yagize ingorane nk'izi uzurabe n'umuntu y'inkozi y'ikibi aho uye n'umuntu hagiye kubura umuntu n'ukuri hari ikintu kimuba akavuga ati kabisa uyu muntu mu bisarengane arafize ingorane rero nawe imyaka 30 yari muri iyo jeu nawe urabona imyaka 30 iraheze sibyo iraheze c'est fini ibintu biguye down no kuvuga ahantu hose yinjira bakamwakira n'impuhwe nk'umucika cyuma nk'umu victime bakamwakirana ikigongo cy'umuntu yagize ibyago nkabiriye sibyo uno munsi bagiye kumenya ati kumbe ya myaka 30 twamufata nk'umu victime nk'umuntu azira ukwasa canke iho nyabwoko ryabaye iwabo yakabaye nawe ari we mwicanyi ruhagwa nizo ngorane rero ubu rero urumva amakungu menshi ubu hari ukundi kuri yamenya kutari kwaravuzwe mu Rwanda kutari kwaravuzwe n'abanyarwanda nyine kubera ubwiza uracagomba kuvuga ibidasa n'ivyiwe warapfa ugapfa iyo uri hose bakakwica cyangwa bagupfunga bagushira ahantu bahakuzimya nyene ukazima ntuvuge ikintu na kimwe mugabo uno munsi hatanguye kwaduka abandi bantu atari yiteze inguvu atari yiteze zidenonse le crime zose zabaye muri ico gihe no munsi amakungu yose yifashe ku matama rero gituma abantu ntuzeye Murundi yavuze ati burya urupfu rw'inkende nuko isanga ibiti byose binyerera uravyumva no munsi urabona ibihugu byose agiyemwo nta kimwe kimwakira biranyerera kuko bose bari kwamubona mu ishusho
y'umugizi wa nabi kora mu ishusho y'umuntu yagizwe genocoste kora mu ishusho y'umudictateur hanyuma iki naco uvuze uti muhira iwa Kigali ati hoho ni intwari bavuze ngo ni intwari cyangwa umwami ni umwami rero hariya biragoye ajya amashi cyane kuvuga ati ni sawa niwe twemera niwe bimeze uku nuku bijya kugira ubibone neza ko bitari byo umunsi yo kugwa sibyo bakavuga ati ntakiri perezida niho ubona ko abanyarwanda batakomye amashi babishaka cyangwa babishaka mugabo uno munsi umuntu aravuga ati ntayakomye yajya kungora nkikura mu bandi nkamwereka yuko ntamwemera ndapfa canke ndapfunga no kutavuga gusa canke bacaguhagurutsa urumva rero hari nk'umudamu yahaguje nawe ntikamisa akamubandanya ibintu bihava bigenda nabi donc mu yindi mvugo rero ni kimwe nababwira nti umuntu ashobora kubaho bamutinya ariko batamukunda iyo umuntu bamutinya cyane bakaba bazi yuko ashobora kugira nabi hari igihe bakwereka yuko bagukunda kugira ngo bakingire agatwe kabo ariko sino ibyo wowe ntibizogukange kuko ni kimwe nababwira none umuntu yatowe 90 na kangahe kwijana mbe yatowe 98 kwijana umva afise abanyarwanda bose nyuma yiwe mugabo gacura ubwoba bwendana bw'abanyarwanda bandi kavuga uti hano ngiramo ikinyoma aya majwi ashobora kuba arimo ingorane muri ibi kuko abantu baje gutora kubera bazi yuko akarere batagutoye ngo basange amajwi menshi gashobora kugira ingorane sibyo bakavugana batebagabo nubwo twa tutamushaka cyadutore kuko kutamutora ntibihava bituma ataba perezida tituzohava tugira ingorane mugabo ufise amajwi wishimuti nayi wanje n'abakunzi banje kabisa bana banywanyi ba FPR gusa banone ntiwogaruka ngo unyurane barapfinda kabisa aya ngutinge ngo barapfinda ngo ariko arabwira abajambo ngo abanyarwanda ejo bazava bankora ku cyizere oya utinye umuhungu Havyarimana n'ujya muhungu Havyarimana tinye Victoire Ingabire umumama yibereye ngaho atagira nimbwe cyunze urupangu yibereye aho gusa uravyumva naho ugomba ukamucungisha ingabo zawe uti muho umutekano ukavyitwa ko ari umutekano ntacyo yoguma rero nibaza yuko ari imitima irayaga imitima hari igihe ivuga ati bampenze ko bantoye nanjye reka ndabahende ko bantoye bijya birabaho kuko urabye ego apote yes ni byinshi byo mu karere twavuze ko kandi nibaza ko bifasha abantu mu bwoko bw'abanyamurenge abarundi abanyarwanda ndetse no mu bwoko bw'abakongomani busanzwe buhari ababembe ndetse n'abandi bwatumye bacanamwe no munsi Burundi Rwanda Kongo akarere k'ibiyaga binini no munsi karacanyemo karimo ibibazo bitandukanye harimo kutizerana ariko no munsi nico kintu umaze igihe uvugira ukuri kugira ngo tweshore kumenya hama kandi mu mitima tuba amahoro aro kandi dusaba Imana apote jambo rimwe ku bakunzi bacu ijambo rimwe kudukurikirana bagukurikirana ku jambo ry'Imana ndetse n'ubuzima busanzwe bagafashwa no munsi bakaba korondera inzira zakazoza kandi nziza mbo ijambo ryo urumva ni ryarindi yuko abantu bakubaho n'amahitamo no guhitamo isi mu ntambara irahanganye kandi hagwana ibintu bibiri hagwana kuri n'ikinyoma abantu rero ntibagire aho bahengamira ariko keshi bakwiye guhengamira mu kuri nubwo umenga niko gufise ngo intege nke muri iyi ntambara niho kwama gutsinda igihe cyose ahantu hose ukuri kurwanya n'ikinyoma kugaragara nk'uko kuri febre atantege gufise atanga ubuvise mugabo iminsi yose batangara intsinzi ibaye y'ukuri abantu rero nibige kubana n'abandi mu mahoro nta numwe yaremye wundi nta numwe avuga ngo uzi ndamushaka kuri iyi si kuko igihe Imana yayirema ntacyo yifashije nta cyumviro yatanze cyo kimwe n'aba bategetsi baba batagomba umutekano w'ibindi bihugu babana niba abantu ibitugu bace bugufi kugira ngo bibuke
kazoza kabo barongoye hari babasigiye umurage uyuwe kusi kugwija abansi babusize cyangwa ukarondera abansi babo muri kumwe kubona yuko uri imbutiro banuye mu bandi ukenera ko abantu bose bagupfukamira uri imana uri iki abantu rero nibanyugwe n'icubahiro cabo nimba imana yaguhaye gutwara izone ntuce uvuga ngo nikomine nzoyitwara gumaho imana yaguhaye gutwara u Rwanda twara u Rwanda yaguhaye gutwara Burundi twara Burundi yaguhaye gutwara Kongo twara Kongo ahubwo mwese mutwarane umutima wegereye imana kugira ngo amahoro yo mutima abafashe kubaka amahoro yabo murongoye abantu bose babane neza naye handi hoho ibintu bitangura ari ntacyo bitwaye muga bikarangira yese namenye niko bimeze uno munsi ari abantu bazoba mu marogre baba mu kwicuza ibintu twabigiriyemo iki twabikoreye iki iyi ntambara yadusigaranye iki ariko iminsi yose ibintu bigitangura abantu ba mama abanyakuri tuvuga tuti nyabona nyabona ejo hari abantu bigura kuvuga hino bavuga ati nukuri bari batubwiye mugabo bagapfa umutima bagwana n'imitima yabo ni byiza yuko abantu rero babona ikibereye hakiri kare kuko ubuzima bwo mwisifuranike si burebure imyaka ni mike Bibiliya ivuga ngo Imana yaduhaye imyaka kubaho ni 70 ibaye myinshi ikaba 80 ngo iyo nayone ubutunzi bwayo ni miruho ni imibabaro nta kintu kirimo kizima uretse abantu yuko bamara iyo myaka bariko bararyana gusa yaba ari umunyabwenge abantu bose abanyabwenge bamenya guharura iminsi yabo bakamenya ingene bazoyibaho kuko n'inyuma yo kubaho abantu bose bazoje imbere y'Imana ibacira urubanza none uzovuga ngo wewe gute unari jewe namaze igihe nica abantu ndabita basi banje basi bawe gute Imana yavuze ati nuguhora si ukwawe kandi yavuze ati umuntu wese azosesa amaraso y'umuntu ayo maraso azomukora kandi amwomera ni bibi rero uzote nzozere muri iri jambo abantu isi twayihuriyeko nta numwe yahaye gutumira uwundi ngo avuga ati ngwini wacu aha ni mu rugo kwa data uretse nk'umusavyanwa vyanzigo ngo yigera kuburana avuga ko ruvubu na Tanganyika hari imigazo yagazowe na se isi urabyumva isi tuyibemo ko Imana yiduhaye umwe wese aha amahoro mugenzi we dufashanye duterane intege tugire kame mu buzima birashoboka kuvuga ngo jewe ibyo ntumva ibyo ntashaka ibintu byose ndabikora uko ubuza amahoro abandi uracunga neza iherezo ryawe ngene rizogenda umunyabwenge rero nahagarara umunyabwenge yita ku iherezo ryiwe gusumba iby'uwo munsi na iherezo ryiwe kandi biravuga ngo umunyabwenge itanguriro ry'ubwenge no kubaha uhoraho ayo guhagarara ngo upfunga amashengero kaza ngo umunyabwenge ngo nuko ngo amashengero ngo atazanye binabiriya nabiriya sha wait and see yes ego yari apotre ambassadeur Isidore Rehoboth beshame nkamba yahaga aho benshi akunda bamukundiye ukuri avuga kuva na kenda narindi gushika no munsi ndamushimiye cyane gose ko nyashogo duheretse ego murakoze namwe ego merci beaucoup wese adubwiye kuva ku ntango gushaka kumera yari African TV kuri mshashwe channel yacu ndagusaba gura subscribe urakomeza umuryango munini asante sana